Ndabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana. Ndanezerejwe no kubana namwe muri kano kanya keza Imana itwongeye ubugira kandi. Reka dusangira n'amajambo y'Imana tubona muri Zaburi igice c'123. Duhere kuno murongo wa mbere, haravuga hati: kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru. Nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu, gushitsa ahazotugirira ikigongwe. Utugirire ikigongwe Uhoraho we, utugirire ikigongwe, kuko ndumva naho twogeza ku murongo wa kabiri. Dusome guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Hari amajambo meza cane, amajambo avuga ati mw'Izaburi 123: kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru. Nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu, gushitsa ahazotugirira ikigongwe. N'Imana ibana n'abantu bayambaza, n'Imana ibana n'umuntu ayitakambira, n'Imana yishura, n'Imana igira neza. Ndumvise hano kano kanya wofata umwanya mwiza wo kuvuga ati nta handi nkwiye gushira ivyizigiro vyanje atari mu Mana yandemye, nta handi nkwiye gushira ukwizera kwanje atari mu Mana igenda inzigama ku munsi ku munsi. Ndumva ata handi hantu woshira ivyizigiro vyawe atari mu Mana yakuremye, n'Imana idutayeho, n'Imana tuzigama ku munsi ku munsi. N'Izaburi 125 iravuga ati: abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye, gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe, uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze umugabane w'abagororotsi. Abagororotsi boye kuramburira amaboko ibigabitanyo. Uhoraho girira neza abanyenda nziza, bo n'abatunganye mu mitima, ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisirayeli. Murakoze cane. Aya majambo numva ari amajambo y'indemeshanyo, numva ari amajambo adusubizamwo intege. Navuga ati abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye, gushitsa ibihe bidashira. Numva no guhamagarira kwizigira Uhoraho, numva no guhamagarira ivyizigiro vyawe bigume mu Uhoraho, ivyizigiro vyawe bigume mu Mana yakuremye, ivyizigiro vyawe bigume mu Mana ikuzigama ku munsi ku munsi, ivyizigiro vyawe bigume mu Mana iguhezagira, ivyizigiro vyawe bigume mu Mana ikuzigama, ikuvura, ikugirira neza, ikwambika. Ivyizigiro vyawe bigume mu Mana, ntihagire ahandi ushobora gushira ivyizigiro vyawe, ariko ivyizigiro vyawe bigume mu Mana. Wizigira Imana ku munsi ku munsi, uyambaze, nayo irakubera inyishu muri vyose. N'Imana yishura, n'Imana
kugira neza. Aya majambo numva yo kubera indemeshanyo ati abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye ushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Ndumva aya majambo yo kuremesha n'amajambo meza cyane agusubizamo intege, umenye yuko uhoraho ari kumwe nawe muri byose. Ni Imana ikuzigama, ni Imana irushiriza kubana nawe muri byose, ni Imana ikwitayeho, ni Imana ikugirira neza ku munsi ku munsi, ni Imana uyambaje kubera inyishu. Ndakwifurije kwambaza Uwiteka ku munsi ku munsi, ndakwifurije ibyizigiro byawe kubishyira mu Mana, ndakwifurije ibyo ugenda ucamo byose wumve atahandi woshyira ibyizigiro atari mu Mana yakuremye. N'aya majambo y'Imana wumve byari byose ugenda ucamo uvuga ati Mana ndazi ko ushoboye byose, ndazi ko ari wowe Mana unyitwararitse, ari wowe Mana ugenda unzigama, ari wowe Mana ugenda untezagira, maze icyo usaba cyose gisaba Imana nishoboye byose. Nturabe ibindi byo hirya no hino, ariko uhanga amaso Imana nishoboye byose. Ni Imana igukunda, ni Imana idukunda, ni Imana twitwararika, ni Imana tugirira neza ku munsi ku munsi. Ndumva ibyizigiro byawe byohagara mu Mwami wacu Yesu Kristo. Abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose. Mu bantu b'uhoraho nawe ndazi urimo, vuga ati ndi umuntu w'uhoraho, vuga ati ndazi yuko Mana ndi muri wewe, nkikijwe nawe, atakintu na kimwe gishobora kunyiganyiza. Wumve uremye, wumve ufata ingingo yuko Imana ikwitayeho, wumve wonezererwa aya majambo, wumve wo kumva yuko Imana ishoboye byose, kandi ni Imana ikuzigama, ni Imana ikuzitirira, ni Imana iguhezagira, ni Imana ikwitayeho ibihe byose. Reka icyubahiro cyose kirushiriza kuba icy'Imana. Murakoze mwe mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza, n'akanya ko kumenya yuko abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. N'aya majambo twari twifuza gusangira muri kano kanya. Reka Imana irushirize kubana namwe, Imana irushirize kubagirira neza, Imana irushirize kubahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, Imana irushirize kubitaho, Imana irushirize kubambika, irushirize kubagaburira, irushirize kubazigama, irushirize kubavura abagwaye.